nagomba rero ntera kamo abakristo bose b'abaptiste bahurukiye mu mashengero y'abaptiste mu Burundi, ari mu ishami ry'amashengero y'abaptiste mu Burundi, kuba abakristo bakora ibikorwa vy'Imana koko, kuko nta bindi bizodushikana mu ijuru atari kuyikorera mu buryo bwo kwamamaza ubutumwa bwiza, mu buryo bwo gukora ibikorwa bihesha icubahiro ubwami bw'Imana n'izina ryayo. Muri uko kuyikorera rero birinda ivyaha, kuko icambere ikintu gituma ishengero ridakura mu kibano canke mu gihugu ni ivyaha abantu bakora kandi bari mu rusengero. Iyo rero abantu birinze ivyaha, abandi bantu bibabera igishinga ntaye kinini, bagatuma bagana amashengero y'abaptiste canke ndetse n'ayandi mashengero dusanga y'ukwizera, amashengero atandukanye. Rero nico gituma nteye akamo abakristo bose bari mu mashengero y'abaptiste aho bari hose mu Burundi ndetse n'abari hanze, bumve yuko dutegerezwa kuba umuco n'umunyu mu kibana aho tubaye, kugira ngo umuco wacu umurikire benshi baze kuri Yesu, hanyuma ugusosa canke uburyohe bw'uyo munyu buryohere benshi baze kuri Yesu biciye kuri twebwe rero turi bishinga nahe vya Kristo bivuga mu kibano, tugira ingeso nziza. Aha kamo wenda gateye abo mu ngero zose, ari abana bo muri Sunday school, ari mu rwaruka, ari mu bapapa no mu bamama, ari no mu batama no mu batamakazi, tube koko abakristo babushitse dukorera Imana. Mu byo dukora vyose Imana yaduhezagiye, natwe twonge duhezagira Imana, kuko izoduhezagiza ubugingo budashira mu ijuru. Kandi twabikora uko, amashengero yacu azotera imbere, amashengero yacu azozana abantu kuri Yesu, biyumvemwo ishengero ry'abaptiste, biyumvemwo yuko agakiza mu ishengero ry'abaptiste kariho kandi kariko karatera imbere. Rero nako kamo numva je notera abakristo b'abaptiste aho bari hose, kugira ngo bitwarike ibikorwa vy'Imana, ntibabe imfunya, ahubwo baba abantu ukuri dukura mu buryo bw'imwemu, mu buryo bw'ibikorwa, mu buryo bwo gusenga, mu buryo akaro kose. Umukristo w'umubaptiste ahakorera hose, nimba yaragize amahirwe agahabwa akazi na leta ikamwizigira hari hose, nabo umuco, haba mu kibanza kinini cyangwa mu kibanza gitoya, nabo umuco. Abapastori uko nyene, natwe indongozi z'ishengero ry'abaptiste mu Burundi, natwe tubuko nyene dufate ya mbere mu kuba uyo muco, hanyuma uyo muco nyene ushware hose. Kuko nk'abakristo nk'uko Yesu yabivuze, turi gisagara cubaswe ku mpinga y'umusozi, abantu bose bategeza kuturaba, abantu bose bategeza kutwigirako. Rero ndazi yuko tubifashijwe na mpwemu yera, tukemera kurongorwa n'ubushobozi bw'Imana, tukemerwa kurongorwa n'amaraso ya Yesu Kristo, nta kabuza yuko uyo muco tuzoguma tukwiragiza hirya no hino, hanyuma ishengero ryacu mu myaka 5 tuzohimbaza imyaka 100, ishengero ry'abaptiste tamwe mu Burundi riba ishengero rizoba rikomeye, ishengero ryubakiye ku mwami Yesu, ishengero abantu bo hanze bashingira intaye, ishengero abanyavyaha birukira kugira ngo baze barikirizwemwo, hama zobone ubugingo budashira. Murakoze cyane kandi Imana ibahezagiye.